Yesu nashimwe twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo kandi twongera tubaha kaze. Abakunze mwese mudukura muherereye turabahaye kaze mu izina rya Yesu Kristo. Nyakubahwa Yesu Kristo turagushimiye kuri Imana igira neza kandi uri Imana ihambaye. Turagushimiye Imana ko ongeye kutwemera kuza imbere yawe tukavuga izina ryawe, twashimye umugambi wazo tugiriye, ariko imbere y'abyo tuciye bugufi imbere y'amaraso ya Yesu Kristo tungera tuza dutunganye kugira ngo bikunde twemerwe nawe Papa. Nyakubahwa turakwinginze utangure natwe, ongera amaraso zayo natwe, utangure natwe mwa Imana kugira ngo tuvuge ivyo tuvugishwe nawe, n'abatugaragara muri twe, imbaraga zo zifatwe mari kuzina ryawe rishigwe hejuru, ndetse bagiye kumva ijambo ryawe Mana, baze bakoreshwe nawe kandi baze Mana nizeregira ikimaze muri bo, uzokoza ko datubyumse kandi bikoze dusenze mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. Twongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imbere ko tugiye gusangira ijambo ry'Imana, Imana ise ku mutima, reka dutangure dusengane, turirimbane indirimbo 120. Mwijuru imbere y'Imana fituma mvugira, n'umuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo. Nziko mu mutima wiwe handitswe izina ryanje, kuko amvugira nta mwasi yobasha kumunyaga. Iyo Satana anyeretse ibyaha byanje vyinshi, agomba ko nihebura ndangamiza mwijuru. Ndabaye umukiza wanje yankuye kw'ivyo vyaha, yaransi ndanishirije gose imbe ngipfa rubi. Uhoraho umucamanza ambonye kw'amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita ugororotse. Aranyiguze nduwiwe, niwe bugingo bwanje, kuko adapfa singipfuye, twe na Yesu tubumwe. Uhoraho umucamanza ambonye kw'amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita ugororotse. Yaranyiguze nduwiwe, niwe bugingo bwanje, kuko adapfa singipfuye, twe na Yesu tubumwe. Yesu nahabwe icubahiro. Umuririmbyi ko arimba ashima Imana, ariko avuga ngo mwijuru afite umuherezi mukuru amuvugira, ngo numuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo. Imana ihabwe icubahiro ko twarose Yesu Kristo nk'umuherezi mukuru atuvugira twe nk'abana badashoboye kuvugira, aho tudashoboye kuvuga Yesu Kristo atuvugira, aho utashobora gushika nk'umwana w'umuntu Yesu aratuvugira. Hari igihe ukora ibyaha ukumva nyene ko ukoze ibyaha nyene, canke wakoze ibyaha ugasaba imbabazi ukihana, ariko ukaguma umenga ntiwahariho, canke ukabona kumengo hariho n'ababo usanga bakizwa ariko Satana aguma bereka kumengo ntibahariwe, ndetse ugasanga Satana arabatuma tuvuga ngo urya ngo ntawe nguraza ibyaha byakora, nguraza ibyaha byakora. Oyaye, mwije dufite umuherezi mukuru atuvugira, ngo kandi yambonye kw'amaraso, ngo ntabakinci urubanza rubi, ariko anyita ugororotse. Wowe menyana n'Imana yawe, ibisigaye nimba uzokwatunganyije n'Imana yawe, ibisigaye wibera amahoro, kuko mwije dufite umuherezi mukuru atuvugira, agenda akatuvugira kuri Data. Kandi nguhoraho yakurabonye akakubona ko y'amaraso ya Yesu Kristo, ngo nta gucira urubanza rubi, ngo kwita ugororotse. Haleluya. Yesu nahabwe icubahiro. Rero mwene Data Satani yakwereka ibyaha byinshi, ngo ibyaha byanje byinshi ngo ndangamiza mu ijuru,
ngo agomba ko nihebura. Hari igihe Satani akwereka ivyaha vyinshi kugira ngo wihebure, ngo ariko ngo ndangamiza mu ijuru nkaraba y'umukiza wanje yankuye ko ivyo vyaha yansinanishirije ngo simbe ngipfa rubi. Imana yari habwe icubahiro duhaye Yesu Kristo kugira ngo aze kudupfira Golgotha ku musaraba kugira ngo dukurwe ku ivyaha vyacu, ngo uhoraho umucamanza ngo yambonye kwa maraso wayita ubugororotse. Haleluya, nahabwe icubahiro. Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro yuko itubonye katubona ko amaraso ya Yesu Kristo twita abagororotsi. Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro. Wari umuririmbyi nifuje ko twifatanya nanje kugira ngo dushimire Imana kubw'amaraso ya Yesu Kristo yatanze ku bwacu, kugira ko Yesu Kristo yaritanze umuhereze mukuru ugenda ashika kuri data akatuvugira, akavuga atoya nubwo biri ukumubabarire, akatuvugira. Rero Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro. Nengo bavuga ngo dushimane Imana, dushimire Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo aze kudupfira Golgotha ku musaraba. Je nawe yataza kudupfira Golgotha ku musaraba, twarabo gupfa rubi, twarabo kurimbuka, ntitwarabo kwibukwa, ntitwarabo kubaho, ariko kubwo Yesu Kristo yaje akadupfira. Niyo mpamvu uyu munsi ndiho nawe uriho kandi tuko turavugana uyu munsi. Imana yo mwijuru nishigwe hejuru. Reka dusangire ijambo ry'Imana tudatevye. Ijambo ry'Imana cyatse mu Baheburayo igice cya 11 turahera ku murongo wa mbere dushike ku murongo wa 5. Ariko ushaka gusoma arashaka gusoma igice cyose. Ariko reka dusome duhereye ku murongo wa mbere. Ni Abaheburayo igice cya 11 turasoma duhereye ku murongo wa mbere gushika ku wa 5. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ababaye abahizi mu kwizera, ukwizera no kumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha kwari ivy'ukuri. Icatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nico catumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Ukwizera niko kutwatumye Abeli aha Imana ikimazi kiruta icya Kayini, niko kwamuhesheje gushingirwa intahe kwa umugororotsi, hamwe Imana yashingira ntahe amashikanwa yiwe yuko ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga naho yapfuye. Ukwizera niko kwatumye Henoke ajanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamujanye, kuko yashingiwe intahe ataraja nwa yuko yahimbaye Imana. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Turashima Imana rero kubwira ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ratubwira ababaye abahizi mu kwizera. Imana yo mwijuru rero ihabwe icubahiro. N'umunsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga ababaye abahizi mu kwizera. Ku ijambo ry'Imana tubwira ngo uko ukwiye kwizera, ukizera ibitabonwa ko bizoba, ukizera kuvyo ubona bidashoboka ko bishoboka. Ariko twebwe abantu siko tumeze. Twe twizera ibiboneka, ariko ntitwiga twizera ibitaboneka. Ibi byose biva ku ntege nke z'abantu b'Imana n'agaciro gake usanga kenshi tugira duha Imana, kuko turazi neza hari bigaragaza neza yuko Imana yacu ari Imana ishoboye gukora ibyo twebwe abana badushobora kubonesha amaso yacu. Kuko iyo twitegeye tukaraba n'ivy'Imana yaremye, ukabirabisha amaso y'umubiri, urabona ko Imana yacu ari Imana ikomeye, Imana ishoboye. Rero ariko twe twagiriwe ubuntu bwo kugirirwa imbabazi, tukamenya iryo zina, ntabwo twarihaye agaciro ngo turyakire muri twebwe, ngo turiha agaciro, ngo twakire duha agaciro Imana yacu tuyakire muri twe. Ariko nuko twayifashe tukayifata busunwa, tukayifatwa minenegwe. Turazi yuko neza urabona iyo umuntu afite ikibazo ntabwo ahamagara Imana umutima bikunze no kwizera gushimitse, azi yuko Imana ishoboye kumutabara, Imana ishoboye kumugirira neza. Ariko tumadukekeranya, tugaguma dukekeranya mbega Imana burya ibi yabikora, mbega ibi vyakunda, mbega ibi vyagenda gute, kandi tuzi yuko Imana ari Imana ishoboye byose, Imana ihambaye. Iyo wibutse ugasubiza amaso inyuma, ukibuka ukuntu Imana iremera umwana mu nda
y'umuvyeyi ikamutungiramo, umuvyeyi akamugendana amezi 9, hama hageze igihe cyo kumukura ikamukurayo. Umwana ico kintu ni ikintu cyonyene gishaka kukwereka imbaraga z'Imana. Imana ikakwereka ukuntu yaturemye, yakuremye atangwa ufite, ikurema uri umuntu ufite byose bikwiye, ariko Satani aza kuvyivangamo akazana ubugwayi. Ariko ico gihe cyose nushaka kwiyumvira ngo uje hantu uvuga uti Imana ndazi igihe wandema ntabwo wandemanye ingwara, ntabwo wandemanye ibi nuko tutizera imbaraga z'Imana, nuko tutagira ukwizera muri twe. Ariko ikibabaje nuko abakozi ba Satani bo barizera ibikorwa byabo bakora, kandi barize Satani wabo ko ashoboye kubakorera. Ariko twebwe ntabwo twizera Imana. Uzosanga umuntu asenga aja mu bapfumu, uzosanga umuntu asenga agenda yiganyira, agasuhuza umutima, agenda avuga ngo yaye, kubera nta kwizera afite, ntabwo yizera Imana, kuko Imana we ntabwo yayakiriye. Rero bana turakwiye kwakira Imana muri twe, ikaba muri twe, ubuzima bwacu bukaba ubw'Imana, inza tunyuramo zose zikaba z'Imana, kugira ngo bikunde tugire ukwizera guhamye muri twe, kugira ngo tugire imbaraga z'Imana zibe muri twe, ku buryo umuntu agira ukwizera. Igihe bako tubwiye abahizi babaye abahizi mu kwizera. Wibuke Aburahamu, Imana yaramuhamagaye, hano birimo Imana yaramuhamagaye imuga ati va mu muryango wawe, uve mu nzu ya so, uve mu gihugu, ugende hanahana. Yumva ijwi rimubwira, ntabwo yari yanayibonye, nayibonesheje amaso, ariko yumva ijwi rimubwira. Aragenda atazi yagana, atazi ico bizohurirayo, atazi ikintu na kimwe, ariko yizera iryo jwi bavuganye nayo, yizera iyo Mana bavuganye. Aravuga ko twavuganye nawe, ahita afata inzira. Ariko twebwe ntibikunda. Imana iratubwira yewe fata ubuza bwawe ubunshiremo, fata ibyawe byose ubinshiremo. Oyaye, tudasema ubwenge bwacu, udasema inkomezi zacu, udasema ubumenyi bwacu, udasema iki, ntibikunda. Rero Imana iragomba ko tuva mu bintu byacu byose, ariko tukagira ukwizera guhamye muri twe, tugahamiriza ukwizera, tugahamiriza Imana muri twe, tugahamiriza Imana twamenye, tukamenya yuko tugira ukwizera muri twe. Ukwizera niho kwatumye Enoka agenda mu ijuru adapfuye. Ukwizera niho kwatumye ishikano rya Abeli rishimwa n'Imana, kandi ngo nubakivugwa nubwo yapfuye kubwo kwizera kwiwe. Niyo mpamvu rero tukwiye kugira ukwizera, tukizera Imana yacu, ukizera Imana wakurikiye. Igituma tutayizera nuko tutige dukizwa, ntabwo tugiye tuyikurikira, kuko twarayibangikanije, turatambikije. Kuguru kumwe kuri mu by'isi, kuri kwa Satani, ukundi kuri mu Mana. Ntabwo uzambira umuntu asenga ngo asenge hanyuma ngo abo agware cyangwa agwaze aje mu bapfumu. Abasenga Imana zibiri. Niyo mpamvu tutiga tubona imbaraga z'Imana, niyo mpamvu tutiga tubona ubutabazi bw'Imana. Ni ikibazo cyuko tutahaye ikibanza Imana ikwiriye muri twe. Kandi udahereza ikibanza ikwiriye muri twe, uhereza ikibanza Imana ikwiriye muri wewe, ntabwo izagukorera ibyo ushaka, kubera iki? Kuko utayihaye ikibanza. Rero Imana yo mu ijuru dushoboze kuyiha ikibanza muri twe, ikwiriye muri twe. Tuyihe ikibanza ikwe nayo ikore, igenda ikore mu byawe, ikore mu byanje, ikore mu byacu, kugira ngo Imana ibaye natwe mu buzima bwacu bwa misi yose. Kuko Imana iragomba kutugirira neza, ariko twebwe abantu akari twe bigora. Rero Imana yo mu ijuru iturengere cyane. Rero no munsi tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana rivuga ku kwizera. Ukwizera no kwizera udashidikanya, kuko niyo witwa ngo aragize ukwizera arashidikanya mu mutima wiwe, ngo urumva ngo sinzi ko bizokunda, ngo sinzi ko bizoshoboka, uko wamaze kudidinganya. Ibireka mbiko ariko sinzi ko bizokunda, sinzi ko bizoshoboka, reka ngerageze bino, sinzi, reka nkore iyi business, sinzi. Igituma nuko dukora ibintu tutabize mu Imana. Ntabwo wasenze ngo waze Imana ko birimwo, ntabwo ugo rugendo rwa wasenze ngo Imana wumve ko birimwo, ntabwo wasenze ngo baze yuko ivyo bikorwa byawe uri kurakora ko Imana birimwo. Oya, cyangwa ubwo bukwe bwawe, cyangwa ubwo rubanza rwawe, cyangwa umugeni ufite kwa Imana birimwo. Oya, ariko yakavyo tubisha mu Mana. Imana yavuga ati ndi kumwe nawe, ibisigaye waca wizera, ugategereza, kandi ukizera neza udashidikanya,
uko biri kose ko bizogenda neza, byateba byatebuka ariko bizogenda neza kubera iki Imana yabivuze kandi birimo. Rero neza dukwiye kugira ukwizera guhamye, tugira ukwizera guhamye muri twe, tugira ukwizera imbaraga z'Imana tudashidikanya ariko duhagarare. Rero ndazi bene data ntibiba byoroshe, biragoye ariko dusaba Imana ibidushobotse. Imana yo mwijoro ibaha umugisha, gahira ijambo ry'Imana na nifuje ko dusangire kugira ngo Imana dushoboze, kugira ngo dushobore kuhagarara ku Imana igomba. Imana yo mwijoro ibaha umugisha. Turagushimiye Imana kuri Imana ishoboye byose, turagushimiye ko tuganije mu ijambo ryawe, turagushimiye ko ugiye kutwibutsa ngo tugire ukwizera guhamye muri twe. Ndazi ko bitugora, ndazi ko bitunanira, ariko Imana dushoboze, twambika imbaraga kugira ngo dushobore kugira ukwizera guhamye, kugira muri twe tugire ukwizera udashidikanya, kandi tugire ukwizera imbaraga zawe n'ubushobozi budashidikanya. Mana twambika imbaraga, dushoboze, turazi ko bitugora, turazi ko bitunanira, ariko dusabye imbaraga zawe, dusabye Mana ubutabazi bwawe, dusabye Mana biduteremwo kugira ngo Mana tugire ko kwizera. Bedata mwami Yesu wasanga baho kwizera, Mana hirya no hino baho kwizera. Hari byinshi ariko baracamwe ariko byane kwizera, hari byinshi bananiza ariko barane kwizera. Mana dukwizera gushikamye kuko niwo bidushoboza, kandi utahuza ijambo ryawe ko tubwaje twakusha kwitahuza imbaraga n'ubushobozi bwawe muri twe. Ubidukubita Satani n'abakozi biwe bawuteza kwihebura, bawuteza kutunaniza, bawuteza kubona ko bitashoboka bidakunda. None mwami Imana dushoboze, uturinde izo mpembe n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo bikunde ubaye natwe muri ibyo ubukoze. Urakoze kuri Imana ikomeye kandi Imana ihambaye, urakoze ko Imana uri kumwe natwe, urakoze kutugire neza, kandi urakoze ko atamwe tukabusozera natwe. Icubahiro ni cyawe, duse twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo abaho umugisha, mushishikare mudukurikirana, kandi turabashimira dukurikirana. Mushishikare mukora subscribe, ndetse mukora na share na comment na like ku babishoboye, ariko twizeye ko mwese mubishoboye. Imana yo mwijuru ibaha umugisha, amen.